weekend we nturimwo uzogaruke kwiyunga n'abandi mu myimenyerezo kuva ku munsi wa mbere. Bamubwiye ko azogaruka ku munsi wa mbere ni nyuma yaho abaye remplace match bakinye na Rennes kibuga ca Rennes ndi bagizina ryaco 2-0 Ballon d'Or baramuremplaça hanyuma umusubiriye atsinda ibitsindo 2 araderivaringa ni umuhungu yatsinze igitsindo kuri finale y'igikombe c'isi Espagne itsinda Argentine igitsindo kimwe 1 Ferran Torres umunyamugisha terekamwe ibitsindo 2 ni nako baramplashije umuhungu Kivica hinjira Mika Götze mu birigi nawe heruka kwinjiramwo ajoininza vahari ya kwa Ajax ekipe ibona gahengwe noneho ibona kunganya buya gutsindwa match ya mbere ntabwo byari kuba ari byiza kuri uyu muhungu ariko kuri no mumenyereza Luis Enrique ariko aravuga ngo mu gihe uba wibaza ko hari ikintu maze gutwara uba witeguye gutakaza ibiri imbere ati nagomba ndababwire ngo nta kintu na kimwe Paris Saint-Germain iratwara nta kintu turakora nta credit tubwira hano kwa Paris Saint-Germain ku buryo wumva ivyo umaze gutwara n'icuri n'ico bakwita co utuma uduza ibitugu ni nkaho yari byo yarabwiye aba bahungu ati rero rimwe na rimwe ugomba gusohoka muri zone de confort jewe nubwo uyu mugenza ndavuze kuri uriya mu type burya ari igihe umuntu abona kumenga ararengeye equipe nk'ibintu Enzo yavuze kuri Real Madrid akavuga no ku muji yakengereye Londres yongekengera club uwo muntu rero yumva aho hantu ari hato paraporo yaho umutima wiwe wifuza kuba ntiyogwana nta mutwe yoshirayo ngo bawumene pour l'équipe uyu muntu rero vyiza muratandukana kagenda ikibazo ni ndanamurekuye mbega ndamurekura agiye hehe tusubiye kwa Dembele uyu Dembele bakozanyije ko uriya mwaka twara Ballon d'Or bakozanya ko no mumenyereza Luis Enrique aramubwira ati burya nshaka kukina gutya Dembele aramubwira ati wamara uko niyize kuva muri Rennes kuja muri Dortmund kuja muri Barcelona je ndi muwinga aramubwira ati banza wumva ivyo nkubwire hari yindi version nshaka kukubonamwe nk'umukinyi umuhungu ntibavyumvikana aramubwira ati baze ja ku ruhande abantu baravyibuka match batsinzwe na Arsenal muri Champions League uyu muhungu bagiye squad batari kumwe n'ubu bongeye kugirana ikibazo nabonye gusa umumenyereza yitwa Lioro avuga ngo ni strategy canke se nouvelle méthode de management kuruta uko vyitwa igihano ati abantu bagiye kuzoza barabibona cane ati kuko hari abakinyi uretse kuri duwe rimwe na rimwe bagenda barakaba umwanya n'uriya wundi mu Faransa uriya barikora tariko aba bahungu babiri Kivica na Dembele n'abakinyi bakinye umwanya munini ati tugiye kuza turabona metode ya strategy yo kubaruhurira ati abantu bashobora kuzo ati inyuma we yavuze ko Daniel Riolo n'umumenyesha makuru aremereye mu gihugu cy'u Bufaransa akorera LMC Sport ati habaye inyuma ya match umwe arashavuye uwundi bivuze muri media ati habaye hagati de parti gusiguriranira joueur coach ati hanyuma byose bibuja mu rutonde umukinyi bamuhaye umwanya wo kuruhuka ariko ibindi minyaku makuru navyo biravuga ati wanguha Dembele yanabishize ku mbuga ziwe ashiraka imitima imanyaguritse ubwo bashira umuntu yapfuye wabona ko asheshenguwe mu mutima ko bishoboka ko hari imyitwarire canke se comportement nziza yagize bituma uyu umukoca mwekarita akamushira pembeni ariko Daniel rero we yavuze ko ari methode canke strategy yo kugirira management bano bakinyi n'uburobe bafise muri iyi myaka itatu iheze ko batariko bararuhurirwa paraporo y'abandi sinzi rero ko ari ico ariko byanse bikunze
Dembele nawe uya n'umwe mu bakinyi abamenyereza bazi ko nawe afise umutwe uvyimba ariko bakavuga ngo nubwo ufise umutwe uvyimvye uyu muhungu nawe arabarusha uriya mumenyereza wabo uriya Enrique uriya nawe arabarusha yes nivyo uyu munsi wanashaka nubwo twahita dutaha Patrick wakoze ndagushimira n'abantu bose twabanye tuzadusubira wakoze kuza kwifatikanya natwe ubwo n'ikindi gihe ni karibu mwakoze namwe reka nshimira abo twari kumwe ndabasezere ndabifuriza kugira umuhinga mu mwiza mboyamba merci beaucoup nawe wakoze muvandimwe yakoze cyane Frank Demana twabanye mu buhinga bw'ivyuma mwakoze mwebwe twabanye kuri FM no kuri YouTube uko ndabona nk'uwitwa Nishimwe yavuze ngo tumucire kwa Barcelona ariko witonze yabaje kwa Madrid nibaza ko yaje kuduhanza kwa Barcelona tuzomubwira ku munsi w'ejo bazokina bugeje saa 3 bakina na Athletic Bilbao nuko kabisa bwo kiganiro kindi cha sport ni saa 12 muri Sport Conference ariko mu masaha ari imbere muraza gukurikirana ikiganiro Classic Vibes bakunzi b'umuziki nibuberamwe mwandanye mugira ibihe byiza cyane